ya Ngozi. Amashi menshi cyane ku mukomezi wangaye iwacu. Amashi menshi cyane. Imbere yuko dukomera amashabo handi tubanze dukomera amashi wangaye iwacu. Abanyengozi turashoboye. Amashi menshi cyane kuri Yuban. Amashi menshi kuri Yuban. Amashi menshi cyane kuri Yuban. Harimo n'ibintu byo kunkwegagura. Reka ndababwira ikintu ntarana baramutse. Umukobwa ari mwiza. None umukobwa ari mwiza nk'uyu mu maso harakana muri Payba naho. Kandi umukobwa ko wiruka we. Yandikagenda buke sinzi. Umukobwa nk'uyu mwiza nawe umufata ku nguvu umupolisi aragutahura. None ari mwiza. Imana zanje naho nazanye. Merci beaucoup Nikita, merci beaucoup. Kuko ndahagendana. DJ music. Umu DJ isa kuri iseya. DJ stop music. Iyi desaracha hari akantu kahatse. Bifira abayizi bifira hehe. Kukuguru. DJ music. DJ. Mais là ça va. DJ. Merci beaucoup DJ. Est-ce que ça va? Mvuze ça va muranyishira uti ça va. Kiroroshe n'utiza arakishobora. Gusa utiza cyavuga ngo cyava. Nanyo kuruwaje avuga ngo cyava. None ndabaze. Abantu bose bicaye ngaho imbere nta n'umu afise ikintu ariko aranwa. Ubukene bose baciye batangura kugira ngo yakura mu maguru ntacyo mufise. Abizera Imana. Haleluya. Ubukene bugiye guhera mu izina rya Yesu. Abatari ko baranwa mu minota 5 baratangura kunwa mu izina rya Yesu. Abavyemera mvuga iti amen. Akandi amen. Ariko abapase ubu hariho utujambo basigaye bagira bakexagera. Le pasteur wacu yaraje ngo haleluya. Imana ikira neza cyane. Bwira mugenza uti ibintu biri too much. Bwira mugenza uti Satani tutamupiga koze yakiko. Abapase ubu barexagera. Ni nkuko bakunda amahera. Barakunda amahera cyane. Murazikora yuko abapasiteri hajya bariko baravuga ijambo ry'Imana aba ibintu byaryoshe. Umupasiteri araza ati Imana ikira neza cyane. Vuga ati amen. Aha bariko barashyira amahera mu mufuko. Ari ukuntu abapasiteri ko baravuga abanyagihugu cyabazana mu mufuko. Le pasiteri araza ati haleluya. Imana ikira neza cyane. Aya mahera mushyira ni ubafuzura mushyira mu buryo hana kimwe. Imana ikira neza cyane. Imifuko nta numwe upfa nta numwe gizutoboka. Barakunda amahera cyane. Ako saba pasiteri gusa. Abantu bumviriza radio bagire gutyo. Abumviriza radio. Mwumviriza radio. Radio munwa. Nibaze ko ari Buja FM. Abumviriza Buja FM. Rejari nako ndumviriza Buja FM. Abantu barakunda amahera cyane kuruta uko bakunda abantu. Nako ndumviriza Buja FM hajya bako baratangaza ati hari yatakaye yambaye agapira kahuje n'ikabutura yera. Ndamva na telefone umuntu ushima abantu bakunda amahera ngo alo kupeka dabazi nguzo mutaba muzomuhangahe. Banza umutoro ukawucumegane wamutaye. Barakunda amahera cyane. Furahia na uburudike na vipindi vya Bujumbura TV ni Monday to Sunday. Na usikosi kujisubscribe kwenye channel yetu ya YouTube ni Bujumbura TV. Kila siku nawaletea vipindi tofauti.